Only football can make you feel like this. Intsinzi y'uno munsi nje ndakiriye neza yashaka kuba yo mpimbara mu mubiri wanje kandi nize no mu bakinyi banje yashaka ko yo nabahimbara na president w'umugwi kuko muramubona ngo urya turi kumwe vraiment yambwiye ko ibintu bimuhimbaye wazi ko intsinzi usanga iryoshe naho mfise abakinyi umva tutakorana hamwe muzi n'abantuze n'abakobwa mani usanga bagoye kuronka no ko yamana usanga banamukeneye vraiment mugabo twese twashaka kwa two kwegerana turashika ku ntsinzi turashika ku bumwe twe twipfuje ko ubu rero nivyo namwiboneye nama bamenyesha makuru urana ko natwe PCFC ubu dufise intumbero yo kuduga mu cicaro ca kabiri tuvuga ko kintu twosaba federation nuko yoshobora kudushigikira ikadufasha urabona yuko n'abakinyi bose batambaye amagodiyo ni godiyo batinda gukotesha urana n'amamayo ni mpamvu dukorana entraînement kandi twaba mu bisanzwe kose abanuze federation ko shaka kudufasha ikaturonkera imayo n'amagodiyo hama equipe kaguma ibandanya kandi ini macigira kabiri batsinze nibigeze banganyije urukino rwa mbere bakwana mu mapenalty wana ko no rukino nago umva batsinze ata mapenalty abayemo yego sawa sawa kusha turagushimiye ku mwanya wawe uduhaye natwe turabashimiye turabaramukije kwanza coach ndabaramukije nanje ku mazina mwamwitwa bande nitwanze Imana Atanazi urukino narubonye twari gwiza nk'abantu twari dusanga kuja mu mahiganwa nkaya twari tuyamenyereye no bwa mbere ariko ukuntu bariko barevuriwe n'ivyo binyohera kubera turacabategura ariko urukino ko rwageze ndarushima ndakenguruka kuba bavyitwayemwo neza muri PCFC nanje hari ivyo nize ko kandi nzokosora mu nyuma kuri equipe yanje ya Isange FC inkino z'abigeme nizo kwitaho kubera abakobwa bevuriwa buke etape par etape mugabo Federation tuyisaba nuko iyo dushikiraho turi katuraba materiel dukorerako materiel dukoresha nta mpuzu dufise impuzu nizo dukodesha ibirato turiko dukoresha uburato bwu plastique buzimbutse umva dukeneye n'amagodiyo navyo no gukorera no gukinira ku materiel ameze neza n'ivyo byatugoye wanashaka kuko nkiteringana nkuko twe ntayo dufise dukira ku gatere gatoya niyo mpamvu barushe hanyuma bakarushwa ndabashimiye nanje kuba mutumenyekanishije antuko bazobona ibikorwa twakoze nivyo tusaba bavyumvise ndabashimiye Iwacu Top TV ntayo narinze ariko ngiye kuyikurikirana kuri YouTube nitwa Bigirimana Prosper nkabasanzwe ndi president wa PCFC gusa sanzwe ndi president wa Academy Peace imaze kuramura equipe zishika zitatu hari ya mbere mu cicaro ca kabiri yitwa Sezerano FC hari ya kabiri nayo ariyo yiyi mubonye yitwa PCFC akaba ni ya gatatu nayo y'abana batoyi barimo baradugiramwe nabo nyene bo myaka mikeyi yitwa The Winners FC murakoze cyane jewe imbere yuko ntangura ivyo imbere nabanje kuba ndumukinyi hanyuma ngiye gusaza cyambona yuko gupasiona kwanje no hava nicanja kwigisha ugwaruka Mugo gwaruka rero ndimo ndagwigisha naragiye kugira na formation y'ubukoca ndaca lisanse ya mbere ndaca na lisanse ya kabiri maze gucizo lisanse rero mu byo twagiye turiga baratubwiye yuko dutegezwa gukwira hose kugira turabe bajya abana bafise ingabi bafise impano mugo babuze ukuntu bashobora kuja habona mw'ivyo rero nico gituma nace niyumvira ku formera academy maze guforma academy kugira rero babandanya abo bana mbandanye ndabarondera ico mvuga noba ndimo ndakora bono kwitanga murabizi mwese muri football kwa kwitanga nkuko benshi babivuga twovuga ngo federation iriho mugabo ibyitufasha biba bikeye kuvyo dukora no kwitanga tukitanga uburyo tukabushiramwo hanyuma babana bafise izo mpano kugira baje habona kumbure hirya yejo bashike naho baserukira igihugu kumbure baje ubumwuga bashobore kugira bashobore kubandanya n'ahandi mu yandi mahanga murakoze kugira football yabige mitera imbere mu bisanzwe hano mu Burundi bitaho cyane
football football masculine ntibitaho football feminine. Ariko rero football feminine niyigoye nikeneye uburyo bwinshi kuko usanga twama mu ntuza twama mu ngorane uraforma abana bakagenda bamaze kuja kubagabo canke bakaja handi ntusubira kubaronka nka kujya ko mu bahungu bo nubwo bari umugabo arabandanya kina football gutyo. Umva rero byari bikenewe yuko turonka inguvu, izo nguvu zivuye hehe? Zivuye mu buryo tworoswa na federation mu dukoresho bakatwitaho bahereye hasi, hariya hasi duhera nayo ubundi uza kuronka akantu kagafashanya ariko ugeze mu cicaro ca kabiri. Aho naho kugira uhagere kubigeme bamwe baba baragiye kubagabo abandi baba baragiye mu bindi. Bisaba iki rero? Bisaba yuko tworonka uburyo, bakaduha uburyo bukwiye tugatangura kuzamura duhereye hasi ku bana batoyirika nkuko nabigize nk'ishure, tukabihera hasi kugira bikaduga bigera hejuru. Ariko rero uburyo uza kuboneka ugeze mu cicaro ca kabiri. Aho rero naho nyene sukuvuga ngo babukwiye gacu usanga rero babana batoya aribo twari kuramira, ugasanga ahubwo tugiye kuramira abasigaranye igihe gitoyi twari kubahera hasi. Nico gituma rero usanga bigorana. Intambamye dukunda kuronka kimwe coco namaze kuvuga kijanye n'uburyo. Kijanye n'uburyo urumva tubikora mu buryo bukeyi gacu usanga kumbure ntibirimo biratuzanira umusaruro ngoga. Ikindi naco nka twebwe turaba formateur turagira ingorane, hariho abandi bashaka gukora football feminine nk'urudandazwa. Ico gihe rero iyo barimo barashaka gukora football feminine nk'urudandazwa gacu usanga wewe uri umuformateur nawe uwundi yibere ngaho kumva ngo arafise umugwi mugabo atarimwe araforma abo hasi. Ico gihe amaze kugira umugwi ni wa wundi usanga yagiye kwinjira mu bana biwawe nibiki arabye amatara umaze kuronka, ugasanga arimwe arabinjiramwe arimwe arashaka arimwe arashaka gusamburira ibyo urimwe urakora. Ivyo navyo kandi n'indi ntambamye nyene ya kabiri. Ahandi naho nkuko nyene babivuga twe mu ntuza ya mu Burundi turacafise ingorane. Ahandi nkuko ufise nka academy tuba dukwiye gufashwa kugira kumbure turonka uburyo bukwiye dushoboye no kubazamura n'ingoga. Nahandi tuca tubikora buke bakaduga buke ukazosanga bagiye gushikiraho bogira ya matara kenewe imyaka inayirimwe irabareba. Mu bisanzwe muntu zenya ubwa mbere ico mbona cyo bagikenewe kugira iyo football ikomere itera imbere nuko hategezwa kubaho formation y'abakoca benshi. Jewe aho ndi baravuga yuko kuronka equipe y'abigeme ari ibintu bigoye, ariko habuze abaformateur na y'abigeme baruzuye barahari kandi barabikunda. Hakaboneka formation y'abakoca benshi hasi no mu misozi hose bakabayo, hanyuma gashobora gutangura guforma abana bahereye hasi. Kindi naco hoba sensibilisation ku bavyeyi bakumva yuko n'umwigeme afise uburenganzira bwo gukina football nkuko n'umuhungu afise uburenganzira bwo gukina football. Hanyuma ikindi naco nuko usaba nka federation nayo mwabo bana bo hasi mu kubazamura hakaboneka akantu k'akamotivation gashobora gutuma nabo bana nyene bashobora kuzamuka byoroshe. Mbere kubija naho kandi hagaca hiyongera ko n'ikindi kintu gishobora kufasha no haba no mu bahungu gasanga gufungura, gasanga abakinyi bafungura ntibaronka ibyo bafungura bikwiye. Ukaba umwiteze yuko azogera evolution, ntaje kugera evolution adafungura bikwiye. Guhera hasi rero biranasaba nico kintu naco yuko iziraduka ku mwanya. Hanini ya rero ni ibyo igihe football yoshika igakwira hirya ku mitumba bakazamura. Hari impano nyinshi ngozi buri kuntu zija habona, ariko twebwe usanga benshi usanga biborna ku bari muri ville bonyene bakibagira hariya mu misozi. Nkuko ndakibabwiye nabwiye ko tugira formation batubwiye ati shika hariya inyuma niho hari amatara, ariko ro bigaca usanga mu Burundi ugasanga barimo barakurikirana abari mu miji gusa. Nko ngahi Muyinga hanini ya ico tubona tukiye gukora kugira abana bashobore kumenyera canke bashobore kumenyera amahiganwa. Bisaba nyimba wowe uri mu raforma ukaforma utwo equipe duto kuzura duhuza n'utundi tukamenyera amahiganwa tukaja kuvuga hirya no hino kagira na ya formation y'abakoca nawo nyene ugasanga kumbure harimo haraforma abakoca batabifitiye impamya bushobozi. Iyo rero bamaze kuba barabyize bakaboneka abakoca hirya no hino barashobora gufasha abo bana ugasanga izo mpano barazishiza habona. Kugira biyunge nabo bandi nashoboye kukivuga ubwa mbere ubanza kugira sensibilisation mu bavyeyi, kuko abavyeyi hari habagikurikiza ya mentalite ya kera
ukumva ngo nta umukobwa ngo nuwo guteka, umukobwa ngo nuwo kuvoma, ngo nta mukobwa ngo wo kuja kwigaragaza mu kibuga. Abandi nabo ugasanga kumbure bafatiye ku by'amadini, ukumva ngo nta mukobwa wo kwambara ibutura ngo aje mu kibuga. Ivyo rero maze guhera ku bavyeyi ukabagira iyo sensibilisation, abana bo guca baza biroroshe. Iyo barimwo benshi, iyo barimwo barabona abandi barimwo barakina, barumva babishaka, mugabo ugasanga kumbure ntibafise ahantu bashobora kuva. Ariko rero ibyo biherengaho muri iyo sensibilisation bikaduga buke buke, nabo bana ntaco bibuza ubibashizemwe ko babikunda. Turagushimiye president. Murakoze cyane.